Yes, Barundi kazi inshuti z'Uburundi. Turagize mwaramutse canke mwiriwe mwanye naho mwese aherereye. Ko bamwe yadukurikirana ari mwijoro abandi ku murango. Bivanye naho aboneye ikiganiro canke n'igihugu abaherereyemwo. Turi kuri Kibonobono Media. Inyuma ya kamera turi kumwe na Zombi. Imbere ya kamera turahafise umushitsi kuri mikrofone ya mbere muri kumwe na Baraka. Tongere tubakengurukire yuko buri munsi tukara kubana natwe. Madame turabaramukije. Amahoro neza. Twifuriza no wa 20 igitugutu mwiza. Twese. Ushobora kumenya amazina yanyu mwitwa bande? Amazina ni Forever Iranzigama. Yego. Forever Iranzigama ni muntu ki? Ndi umwigeme. Ahurukiye mu runani rw'abarimyi b'igiterwa c'Ikibonobono mu Burundi. Mbere yuko uba muri Kibonobono wari hehe wari umuntu? Nari nshomereye. Nari umushomeri. Warize? Narize. Wize ibiki ga Forever? Narize muri kaminuza y'u Burundi. Mu gisata ca bibliotekonomi. Yego, ndi umu archiviste. Archiviste. Muri Kibonobono niyo wisanzura. Yego. Shaka tuganire ibya Kibonobono na jewe. Ko na jewe nahumvise ko turi kuri Kibonobono Media. Simbabara ko twara University y'u Burundi ko ndazi wahakuye byinshi. Vy'imena mutwe. Kijya kibanza c'abantu b'ubuntu kigoye cyane umvise umuntu yagisohotse ari umuntu akomeye. Byigenze gute ngo wisange uri muri Kibonobono? Jewe no kuvuga ku ma réseaux sociaux zaracako hama narisanzwe novuga ko nzinanye na visionnaire twari tuzinanye hama mu nyuma niho nabona umugambi mwiza ariko aramamaza mugabo kubera ko atarafise abantu bawamamazanya niko kwisanga nanje nabaye muri abo bantu yego ndabo umunywanyi gushika n'ubu yego kuva ico gihe uyibona bikiriko biravugwa kuri ma réseaux sociaux gushika no munsi Forever wamaze kunguka iki mu vy'Ikibonobono? Ubu nabamenyesha ko ndi umukozi akorera muri Kibonobono. Cyo nungutse umva ko nungutse akazi narose akazi. Apa rero kuba umunywanyi ndahembwa. Uri umunyamitahe kongera ugahembwa. Umunyamitahe nkongera nkahembwa. Batayibona barabe ngaho ku mupira hariko agakashe keza. Araberewe Forever agakashe keza gasa nakakanembo kari ku mupira wa Real Madrid. Araberewe arabiryoherewe. Cyane. Sibye umushahara kufisa akazi ikindi kintu warungutse muri Kibonobono n'igiki? Usivye umushahara narungutse ubumenyi ku giterwa c'Ikibonobono nakibona nk'ivyatsi nagicako nyene nkakiraba nk'ivyatsi sinari nzi ko ari ikintu c'akamaro sinari nzi ko ari inzahabu nuko tukunda kuvyumva ko ari inzahabu yamira hejuru mu nyuma rero umva ico nungutse naramenye ko ari igiterwa gifise akamaro kanini cyane kandi kije guhindurira ubuzima bw'umwene gihugu yego ni igiterwa kidasanzwe nimba atari ibanga cyangwa uto waravyibagiye kuva umenye Kibonobono uwo maze kumenyesha uwo mugambi abantu bagera bari hagati y'abangahe n'abangahe umbure kubamenya bose ngira ntivyokoro sinobamenya igitigiri ni benshi cyane kubera ko nisanze muri Ngozi ubu tuvugana urabona ko ntari Ngozi mugabo ndi Ngozi hariho amakomine menshi twagenderamwo tuvuga uwo mugambi abantu benshi bakaba abanywanyi ni ukuvuga sinoshobora kuvuga igitigiri yego ni benshi yego muri ico gihe mwagenda mubabwira iki ibintu mwabahayira byo muri Kibonobono byari biki kutari bwaronka akazi? Twabasigurira icambere akamaro ko kuba hamwe yego ko gukorera hamwe twigana abazungu baratahuye umugambi ikintu cyo gukorera hamwe rero ino mu Burundi ukaca usanga abarundi abanyafrika umwe wese usanga nyene yigunze ku kantu kiwiwe arazi ibintu mugabo ugasanga ntariko arabivuga kugira ngo mugenzi we nawe ahungukire twebwe twabereka akamaro ko gukoranira hamwe hama tukabasaba kwiyunga kugira ngo turimire hamwe ico giterwa c'Ikibonobono tumaze kubasigurira akamaro kaco ibivamwo
haba ku mwana gushika ku ukuze bose tukabahamagarira kuba mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono. Yego. Hari akantu muze ngo akamaro ko gukorera hamwe mwigana abazungu, ariko bazi batweretse yuko gukorera hamwe ataco bimaze, ubunyegere bwinshi ntibyimba, ubuyi bwinshi ntibukora umusururu. Nk'ibi bintu vyo gutera imbere kwiteza imbere biragoye ko kwiteza imbere ku giti ciwawe, kubera ko ubugirigiri bugira babiri kandi bigiye inama bigira imana. Twari twarabyibagiye. Rero ni miyo sanse twisanga turiko turahamagarira abarundi benshi bashoboka tube hamwe, kubera ko uno mugambi wacu no kurima. Jewe ngiye nkafata isuka jenyene nozana umwimbu mukeya, kandi dufise ihangiro ryo kugwiza umwimbu, duhingure birya vyose twumvise biva muri ico tubikore. Mugabo umva ndumwe ntivyoshoboka, mugabo twese turi hamwe vyose birashoboka. Tukikirizaho gato twibutsa nibiki biva muri ico mushaka gucukumbura cane. Havamwo ibintu vyinshi, muri ivyo bintu vyinshi havamwo amavuta umuti arayisiga, aragira kabiri neza, umva ku ruhu urisiga, mu mushatsi ukanwa ugomba koza mu nda canke kwivurisha hano, umva uyanwe avura ingwara nyinshi, uyisige avura izo ngwara zose ubona zo ku rukoba. Ego, hama mu kibonobono hakavamwo n'ifumbire kama, hakavamwo n'amasabune n'amaribisha y'imodoka, umva havamwo ibintu vyinshi. Mamuze kwavamwo amavuta benshi barayavuga, amavuta ava muri kibonobono mwamaze kuyakoresha cane gose. Burya undavye nshobora ko maze kuyakoresha ziko wisiga utundi. Ego, ubu numva ndushe, sije nza kubona ndashitse muhira ngo ndayitotobeke ce ndyama mvyutse rero basi mba numva naruhutse. Nukuri aragira massage ateye ubwoba. Nturakoresha kuri ico kintu. Ubundi buryo umuntu ashobora kuyakoreshamwo usibye kwitotobeka ngira bico bitwara menshi. Oya, kwisiga ukinogerereza birafasha cane. Jewe numvise aruhura. Yego, uyisize apa yo kugira umubiri mwiza, nico kintu ndamaze kukibona. Hariho akandi kantu ngo ko kwirukana imikoshi ukazana amafaranga. No musi naye nayisize mu gatondo kandi narose amahera ntari niteze. Sizire ko bica urancorera nugira ikibazo. Oya, naje ndaja kuyisiga ronke gwanje, hanyuma tugenda dusangiye. Nivyo usibye ico cyo kuba warushe, ikindi kintu wowe uyazi ko ashobora kugufasha n'ingiki? Jewe ndakunda kumva kenshi nk'iyo numva merewe nabi mu nda, ndanywa dukeya kubera jewe basi ntanryohera cane, umva kandi umuti ntiworyoha. Mugabo ndanwa dukeya nkumva meze neza nyene mu nda, nkaca numva merewe neza. Ego, murakoze. Amavuta y'ikibonobono ngo aratuma umuntu amera neza mu nda. Ego, abantu benshi ntibaramenya ivy'ikibonobono, mubatera akama kahe? Umuntu yoba ataramenya ibintu vy'ikibonobono uno munsi ukaba uriko urakurikirana kuri Kibonobono media ubifate nka nkama, warahomvye, wahomvye ibintu vyinshi. Ndaguteye akamo wowe nyene kaze bifatikanye natwe, hama izi naye tuza turashinga n'abandi wumva bashinga, nawe uzorako bitagukorera. Yego, murakoze cyane. Yego, ufite umushatsi umeze neza, usa neza, wirabura, wowe usiga amavuta y'ikibonobono nawone? Yego, urasigamwo. Iyo usizemo ntibituma haza imba, ko mbona imishatsi mwe niyo yiwanyu mutayoga cyo kimwe natwe twogiye para buri munsi. Sisiga misi yose, iyo noze nkumuka ndasigamo nyene nkamasa. Yego, nkanacishamwo nyene mu drede zose. Forever turabakenguruki. Murakoze cyane.
ariko batubwiye yuko wisanzura Ingozi n'umunsi wawe wisanzura i Bujumbura Yego. kumbura injyana kubera wandanje wisiga amavuta y'ikibonobono Birashoboka. bigatuma ucuronka mitasiyo yo gukora Ingozi kuzana i Bujumbura nakahe kamotera abajene mwiganye bakiri hahandi wari urushomere no kugira ngo baze bisange kumbure bari ahantu bararose akazi. Icyo notera akamo abajene bagenzi banje yaba abo twiganye yaba abo mu kibano canke abo tuzinanye ku marezo sosio n'ahandi nuko atakintu na kimwe bonegrije kubera ko bashobora kumva ngo koperative ukacumva uko gusa kumva umenga ni ikintu gitoya mugabo koperative ziratandukanye twebwe ni koperative y'abarimyi b'ikibonobono kandi kubera ko kidasanzwe niyo koperative urumva ntisanzwe rero muri koperative iwacu y'abarimyi b'ikibonobono turatera imbere binyarutse harimo ubuzi turarima turashora turadandaza turisiga umva ni ibintu byiza cyane rero umujene wese yoba afise 12,000 ni makeya turayaronka tukayigiramwo vyinshi nyene tukayaronka tuyakeneye mugabo uzopime uyashire uyinvestise muri kibonobono azokungukira gusumba aho yajanye nyene ku datsi kuyarya wavuze ngo murisiga murarima no gufungura birimo turafise ni koperative turarima tukadandaza ivyo tudandaza ni vyinshi amasabune imiceri byento n'amafu yumva ntitwicaye umva dukorera hose turumva turafungura n'umuceri inyungu yo mu gufungura niyihe usumiye iwanyu aho bitandukaniye no gusumira ahandi? Aho bitandukanye no gusumira ahandi usumiye iwacu uri umunywanyi uraguze uragiye gufungura ariko kandi uba usize ubikije inyungu muri koperative hariho inyungu iza ku vyo uba waguze isigarayo urumva uba wishoreye mu majambo make ntimugire ubwoba bw'uko kuba mutanga inyungu twoyita bonisi ku muntu asumye mugire ubwoba ko mushobora kuronka abantu benshi baza gusuma mukabura ivyo mubaha bakurikiye iyo bonisi? Oya nta bwoba dufise kubera ko natwe ca tubatera akamo ko kongereza imitahe kandi wongereje umva ntubuhomvye ca wunguka vyinshi ushizeyo bike uronka bike ushizeyo vyinshi uronka vyinshi kandi iyo mitahe uba washizeyo icija gukora mwayo madomene twako turavuga. Ureva tubakengurukira murakoze cane burengera akanya kabaye gato dusabye byinshi byo kubabaza ariko twizere yuko nitwongera kugaruka kandi tubitura muzotwumviritse nta kibazo azi ko nyuma ya kino kiganiro benshi bazobaza ibibazo ngo natwe bizoba yuko tugaruka kugira ngo mwongere muduhe umuco canke inyishu yego bijanye n'ibibazo babajeje. Yego twifurize umunsi mwiza kubwe neza murakoze cane kengurukira nawe mwariko murakurikirana Kibonobono Media kino kiganiro tusabe mukigeze kure abantu batashoboye kukibona nabo makibone bumve byinshi ugwaruka bagenzi babo abajene bagenzi babo abo biganye abo bagiye bakorana hatandukanye kumwe nawe kwaravyungukiramwo hanyuma dushimire cameraman Zombi nyuma ya kamera yabyifashemwe neza yagejeje kudukorera mu image kugira ngo azasa neza nawe ukaba utarashiramo mutahe muri Kibonobono kanya ni gwawe umvisa kwa mwabateye zosubira nawe uta ciao ciao.